turiho turihweza rero ibikorwa byakozwe n'umugambi payeje. Nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje. Uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr Desire Manirakiza. C'est la fierté du Burundi. Nguyu rero uwo tuvuga tuti afise impamyabushobozi ntafise ingaragaza bumenyi, arashoboye, arazi kwiha igikorwa. Uwa kabiri umuntu w'umupfasoni yitwa Sayimana Clarisse, niwe ajejwe ibigega. Umunyabigega yarakoze. Nimwiyumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwe amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigera bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe. Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi, nawe yitwa Dr Hassan Kibeya. Iyo misozi arayirimagura ariko agenda kuraba ugo gwaruka yuko ruriko rurakora imigambi neza, akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Esho twari dufise indongozi nkizi nk'ijana. Mu myaka itarenga 5 Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cateye imbere. Uwa kane n'uwo mupfasoni Niyongabo Arida, niwe ajejwe inyigisho rero. Babandi twavuga bigisha, niwe ajejwe kwigisha, akabigisha kugira bagira ubushobozi, kandi baramenye. Nimwiyumvire ivyo bihumbi navuze gantuze weya, bose yabahaye ubushobozi gushobora mu muhamashi.